personnellement, je pense que l'implication des gens qui sont sur les réseaux sociaux serait d'une très grande importance pour faire avancer le tourisme. Donc, Monsieur Léonce Gao, ne pensez-vous pas que ce serait peut-être important d'inclure dans les projets de digitalisation les personnalités publiques sur les réseaux sociaux? Hano turi rero ni ku gasumo ka Mwaro iwabo w'Imana. Muca mwibaza ni kubera iki bahita iwabo w'Imana. Iki kibanza kirafise ico gisigura mu bijanye n'imyemerere ya basogokuru na basogokuruza. Basogokuru bacu bari bazi Imana. Akanyobunyobo no kuvuga akavura ikintu bita ufise imbanyi. Ayo ukuntu ibikitse canke yicaye uca wamura akanyobunyobo hariho n'uwundi duca tuwucanga kugira yanda ikebanuke uze wibaruke neza atangorane zigiyemo. Hola, ni NF yangu, mumeze bien? Twari tumaze iminsi tutayaga. So, je nahora muri evenement yitwa Burundi Tourism Week. Yatunganijwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo igisata ca bukerarugendo hamwe na Visit Burundi. Muri iyo ndwi habaye ama activity atandukanye nka conference yabaye iminsi ibiri, ihayanishwa gurishwa ryabereye kuri Place de l'Indépendance na Visit Imwaro hamwe na Burundi Tourism Award. Muri iyo evenement hatumiwemo abari mu gisata ca bukerarugendo batandukanye, umwubahwa ombudsman hamwe n'ubujejwe igisata c'abakirarugendo muri Afrika. Duhere muri conference. Abatumiwe muri panel bagarutse ku nyungu igihugu c'u Burundi cogira hashizwemo inguvu mu gisata c'abakirarugendo. Intambwe zimaze gukorwa muri ico gisata c'abakirarugendo na cyane cyane ingorane zokemurwa ziri muri ico gisata. Iziraho ni nyinshi. Mu gisata c'abakirarugendo tourisme mu gifaransa hariho tourisme interne ikorwa n'abari mu gihugu, akarorero aho umunyagihugu w'Imakamba afata akagira urugendo Imwaro gutembera. Hariho tourisme vert ou écologique n'izindi. Muri ico gisata rero abakorera mu masecteur atandukanye bose barakenewe kugira gitera imbere. Thank you so much. I think 2018-2019 it ushered a new era, especially in Africa. Let's not forget that tourism was structured in such a way that it does not talk to Africa, it does not talk to our domestic, our regional, and our continental. Those were the days where we thought that a tourist is someone who comes from Asia, someone who comes from Europe. 2018, 2019, when the global community closed their borders to Africa, we were left to fend for ourselves. We then started to have a conversation. What is it that we can do that will keep the flame of tourism alive? We then focus on the domestic tourism, or the regional tourism. I think that was a turning point. Colleagues, we have so much to offer. I think every government should actually be able to present incentives for their communities. Bearing in mind that our communities are the custodians of all these beautiful places that we have, until we have an appreciation so that we create brand ambassadors in each and every citizen. Coming back to Burundi, what a gem, what a hidden gem. I think I liken it to a cane full of good, precious stones that is half open. That's what Burundi is all about. It is high time for us to tell our story. It is high time for us to open up avenues from the primary school so that there is that appreciation of saying, what God has adorned this beautiful land, the heart of Africa, how do we assist them in terms of affordability? It is so sad that most of the member states, especially when we talk about the intra-Africa trade, excellence, brilliant idea, but how do you create corridors that will enable Burundi to be able to trade with other African
States with a seamless exercise. It is so sad that we still have a mentality that the best comes from Europe. I was actually drinking coffee from Burundi this morning. The aroma I have been indulging on your rice. Why would I buy rice from Australia? Yet we have so much at our disposal. It starts with us to appreciate on who we are, our originality. Our visitors who come from Asia, America, they want to indulge in our culture. They want to enjoy what we have as a nation. Donc vous comprenez qu'on a besoin des artistes à différentes échelles de production. D'abord au niveau de la créativité, c'est-à-dire on a besoin des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, c'est-à-dire ceux qui prennent en charge tout ce monde-là, et après des diffuseurs qui peuvent être événementiels comme le festival, effectivement, parce qu'à chaque année, je fais l'exposition des œuvres, des produits réalisés par et des contenus réalisés par des Burundais. Ici, je peux me permettre de raconter une petite insolite. Il y a quelques années, dans les années 2014-2015, vous savez, il y avait un phénomène mondial de migration numérique. J'appartenais à une commission technique de la mise en place ou de la promotion de cette migration numérique. On discutait souvent des équipements, de la logistique, mais j'ai toujours souligné l'importance des contenus. Créer une migration numérique sans avoir de contenu, c'est comme construire des boulevards et que vous n'avez pas de voiture. Donc vous comprenez qu'il faut absolument le développement de ces contenus. Et c'est l'un des objectifs justement du festival. Et quand je parle de la force de l'image, je dis en français on dit souvent une image vaut mille mots. Ce qu'on a vu à la télé, ce qu'on a vu dans un film ne nous quitte jamais dans les mémoires. Ici nous pouvons parler, on expose, il y a parfois des discours, etc. Mais ça n'a pas la même force que vous l'avez présenté sur l'image. Bon, bamwe mu bari muri ico gisata c'abakerarugendo baravuga ku bijanye n'amaprocedure zo gusaba impusha ziba ndende. Kubwa ambassadeur Willy Nyamitwe nawe arasaba ko vyomera nk'ivyoroha. La question de Madame Fides, la stratégie que vous proposez pour que le patrimoine burundais soit promu par les Burundais eux-mêmes et non pas par les étrangers, et effectivement, c'est dans le même ordre d'idée. En fait, il faut un peu alléger cette époque parce que Amagano Legacy allait rater une occasion en or où le tambour du Burundi allait être joué dans le monument d'Akwa qui est l'un des plus grands monuments d'Afrique. Je pense que c'est le plus grand monument d'Afrique pour l'instant. Et ce monument qui symbolise la victoire d'abord pour les Éthiopiens, 120 millions d'habitants, c'est très important. Et du moment que c'était devant toute la hiérarchie et toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées à Addis Abeba, c'était vraiment un grand moment de vendre l'image positive du Burundi et ses valeurs. Si on y va vers la promotion, comme le tambour est inscrit dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO, je pense qu'il nous appartient maintenant comme Burundais de tout faire pour que le tambour soit connu dans le monde entier et qu'on essaie de faciliter cette possibilité à partir de nos jours. Ego, amategeko arakingira patrimoine y'igihugu. Mugani niyo bakingira gose ku buryo abuza iyo patrimoine kumenyekana hanze. Imaginez-vous, j'invite un cinéaste burkinabé ici. Il est en train de prendre des photos du marché central. On l'arrête, on lui demande. Après, c'est toute une sécurité qui vient. Heureusement, il m'appelle. Bon, j'essaie d'intervenir. Bon, sans trop me vanter, comme je connais beaucoup de gens, j'interviens. Mais parfois, il y a ce genre de questions, je pense. Ici, encore une fois, je voudrais interpeller, je ne sais pas qui a tout cela, pour essayer d'éduquer nos policiers dans ce domaine-là. Nubwo twagarutse ku bitagenda neza, hariho vyinshi twoshima Uburundi bumaze kugerako. Nk'iyemezwa ry'ingoma muri UNESCO nka patrimoine national. Bon, umuhuza w'abarundi
akaba yateye iteka iyo evenement, akaba yanagiye mu ihayanishagurishwa yabereye kuri Place de l'Indépendance, aho yahuye n'abajejwe amashirahamwe n'abandi bikorera utwabo. Reka rero turabire hamwe uko vyagenze mu itembera twagize i Mwaro. Voyage ari mu vibes, twiga ku bintu bitandukanye, tunaririmba. Abagesera, c'était genre kuvuga abantu bavuga Bugesera. En fait, ijambo au départ c'était pas ijambo ribi. Ijambo ryavuganye yo kwayome. Gusa hari umutezi yaje aza mu Burundi aje kugira bimwe bya espionage bagira, hama arafatwa urumva ni Mugesera nyene, ni umunyene w'Umugesera. Niho havuye iryo jambo Bugesera. Haragera igihe rero bavuga bati nous voulons une transition quand même pour former d'autres jeunes qui vont défendre le pays. Niho haca habe iyo transition ugasanga hariho de pacifiste abataga n'abambutsa, hanyuma renye yabiheze haca hagaruka abataga bakaca bonge bagatera intambara ugasanga baraguye kuri Kongo hariya ugasanga baraguye hariya ku ruhande rw'u Rwanda. Rero ku muri mwambutsa kuri nuze kuri Mutaga abandi nabo abami b'u Rwanda canke hariya za Bugesera baca baraba igihe kwatwara umwami w'ibidogeza atakomeye cyane atitaye intambara akaba baca batera. Rero byashishitse bayatera Burundi, bateye Burundi, hanyuma Mutaga aja kubagwanya, abagwanije mugabo ntiyashoboye kuharokoka basharamwica. Rero umuntu arinze yica umwami yaba ari Mugesera, nta rindi zina bashobora kumutorera yaba ari kuba Mugesera. Rero izo nizo version zibiri dufise. Hariho Wayome yari isanzwe yitwa Bugesera, hanyuma umwami w'Uburundi arikonkerisa ayageka ku Burundi, bacavuga bati abantu rero bahariya nabo mu Bugesera. Ugiye kumwaraba mu Kirundo basanzwe bafise nivyo urazumva bavuga Ikirundi mugabo ni Kirundi kirimwo anaxia rwandais, kandi hariho ini tradition bavuga bati twebwe hari kiriza shaka guheba navyo yenda gute. None ko mwatwarikije ngahi wanyu, none erega none twabuye kuri ya sogukuru hari ibindi hari umuco tudaheba. Hinge gato, waruzi ko dufise intara kama 11. Hariho Mugamba, Bututsi, Buyogoma, Imbo, akaba ariho namenya yuko ndumubo. Uva muri ye ntara kama, tubwire muri commentaire. Tugeze kwa Miganda i Mwaro, tukaba twakiriwe neza cyane nkuko vyakorwa kera, bakongera bakaja hamwe nk'ikimenyetso c'ubumwe n'urukundo.
baradutembereje banatwigisha ku bintu bitandukanye by'ikirundi vya kera nko gukora urugo, batwereka imiti itandukanye. nawo n'umuti bita mana yera. Mana yera uvura ikintu bita ibinyamubiri, ugaca wongera ukavurana n'ikintu bita ukumererwa nabi, nka kurya utagomba nko gufata nk'akantu k'akayabagu uca uvuga uti Mana yera. Isesabirego ivura ikintu bita iceye, naharya ugiye kuburana ugenda utwara isesabire. Hari nk'ukuntu nk'umusore ashobora kuja kuraba nk'umukobwa ntazoronke nk'umukobwa bishimana, uca ukoresha rero isesabirego. Hariho n'ubundi uca ukoresha ubundi urarondera umusaba, agasaramvuzo, amaraso meza, nsinze ntaburanye, ugaca ucanganya rero n'isesabirego. N'indi migigwa y'ikirundi itandukanye nko gusohora umwana. Turakweretse uburengero, turakweretse umunanuko, turakweretse ubumanuko, kuruja hejuru, rugasumba so na nyoko. Kingirigiti, kingirigiti, cyangwa n'umurozi, cyangwa n'umurozi, cyangwa n'umurozi. Duhejeje kwiga ivyo bintu vyose baratuzimanye, tuce twerekeza ku Gasumo ka Mwaro. Nitwa Ngurube wo kwa Ngurube, ko data nabagwe yitwa Ngurube. Ngurube wo kwa babaye yo kwa Muyabagu, Muyabagu wo kwa Bushingwe, Bushingwe wo kwa Runyaga, Runyaga wo kwa Rubibana, Rubibana wo kwa Gishungura. Nkuko niko ndababwira rero, kiranga mu bisanzwe nuwatiwe n'umuntu yatiwe mu ibanga ry'ababandwa. Iyo watiwe mu ibanga ry'ababandwa ubanza kuba igishego, hanyuma ukaba igihweba. Ndabona hano ubu ukiri muto aciye atangara mvuze igishego. Mvuze igishego nukuvuga ni ubuduze. Mu Gifaransa nukuvuga ni titre. Wewe yubatijwe bakwita umukiriso. Ndabeshe. Wati mu mibanga ry'ababandwa ubigishego. Sumwe hanyuma ico no babwira mwomenya nuko kiranga yashobora kuba umugabo nkuko yaba umugore. Mugo kugira ngo umugore abe kiranga hari ibisabwa. Ni umugore w'igicamvyaro. La semaine du tourisme au Burundi mu bisanzwe yagenze neza ku bwanje. Nahigiye ibintu bitandukanye, ndamenya ko kugira ingenzi zize mu gihugu cacu atari leta n'ababijejwe gusa babifisemo uruhara, ahubwo ari abarundi twese iyo tuva tukagera mu ma secteur yose. Mwakoze kudukurikirana, tuzosubira. Peace.